igikombe mu minwe. Francine NIYONSABA yashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda uno mwaka wa 2021. Aho ni nyuma yamezi yegeranya imidali mu makungu. Yabonetse akeye cyane mu maso n'ibishobisho byinshi akwisijisha isinzi ry'abantu ryaje kumutegera ku kibuga c'indege. Umuvyeyi wiwe, abategetsi batandukanye, umukuru w'igisagara ca Bujumbura imbere, abavuka ntara bo mu Ruyiga aho Francine asanzwe avuka, abarongoye amashirahamwe y'inkino na cyane cyane kwizera Dieudonné batazira muvuduka arongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi. Ari mu mashirahamwe y'abakenyezi, abaririmbyi b'abastari b'abarundi, abatimbo, abanyeshuri babo mu mashure yisumbuye canke mato mato, aho yaca hose hari isinzi ry'abantu rimukomera amashi. Kuva ku kibuga c'indege gushika ku hoteli Kiriri Garden, uciye kuri Shanike ku kibutso cyo kwikukira mu gisagara ca Bujumbura, ahahora isoko nkuru ya Bujumbura, hari hakubise harazima. Francine yakiriwe nk'userukira igihugu koko. Bamwe mbere bakaba batabisa n'imodoka ngo zirengane. Francine NIYONSABA nankeka ko uwo munsi wanditswe mu gitabo kitazimangana cyakahise ku Burundi.